mwaramutse ndetse n'ijoro ryiza bivanye naho muherereye. Amazina ya Jenny Starboy The Ship, iyi ni Star TV 257. Ndanabashimira cyane kubera ko mwana dukunze ariko kandi mukanadukundira bino bikorwa dusanzwe dukora. Ni igikorwa nubwo yuko cyaraye gikozwe kidasanzwe, ni igikorwa gitegurwa na Fondation Umugiraneza. Fondation Umugiraneza ni nko muri fondation novuga yuko yaje ku Barundi, hageze abarundi n'abarundi kazi muri rusangi ndetse ku gihugu cyose muri rusangi. Ino Fondation Umugiraneza isanzwe irongowe na nyakubahwa umutambukanyi umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Novuga ko asanzwe yarazanye umwe mu mugambi udasanzwe yise Pazapa. Umugambi udasanzwe gute? Numwe mu migambi ufasha abene gihugu ndetse n'abarundi muri rusangi. Kunonora imitsi ni bimwe mu bintu novuga yuko bifise ngirakamaro mu buzima bw'umuntu. Bifise akamaro mu buzima bw'umuntu gute? Kubera ko umuntu yakora siporo ntagwaragurika, umuntu iyo akora siporo ntasaza byihuse cyane, kubera ko siporo irazi igafata ya mitsi igatuma circulation du sang imera neza cyane. Uno mugambi rero wo kunonora imitsi, kuko benshi ikintu dusanzwe tuzi kuri bene gihugu, twari tumenyereye ko umuntu akora siporo kubera ko kwa muganga bayimutumye, cyane akora siporo kubera ko ari umukinyi kanaka wa basket, football, volleyball n'indi mikino myinshi itandukanye. Rero kuri uno munsi nibisanzwe kubera ko kuri uno munsi baje gukangurira bene gihugu bose muri rusange ko siporo ari ingirakamaro, kuko ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu cyane ubuzima bwa kiremwa muntu. So kuno munsi rero, ku munsi wejo twari neza na neza ahantu bita muri commune Makamba, ariko kandi mu ntara ya Burunga, aho novuga ko twirutse ibirometero birenga 16 turiko turiruka tunonora imitsi cyane tugorora imitsi. Twavuye neza na neza aho bita kuri lycée Makamba, utarahagera neza twaharenganye twerekereza canke tugenda aho bita kuri NPP Stadium. Ni kimwe mu kibuga gikomeye cyane cy'umugwi wa Aigle Noir de Fighters usanzwe urongowe na nyakubahwa secrétaire général w'umugambwe usanzwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Gwari urugendo rudasanzwe, gerageje kuraba ama image uburyo ameze, uburyo abantu baboneka, bari abantu benshi cyane kabisa. Byabonetse ko ibikorwa bavyitabiriye ku muvuduko udasanzwe ndetse ku bwinshi. Nka Starboy The Ship navuze ati ibi vya sport twabikora tugiye gukina football cyangwa tugiye gukina yindi mikino itandukanye, ariko kuri uno munsi kubona mama Burundi cyangwa mama Umugiraneza cyangwa Fondation Umugiraneza bavuga bati reka kumbure dutembere igihugu cyacu cyose, intara zose cyangwa amakomine agize ama province yose, dushobore kugira iki, dushobore gukangurira abantu gukora sport. Aho ndetse na Buramatari uyo ntara yavuze ati tugiye kubandanya uwo mugambi mu gihe wawutuzaniye, tugiye kubandanya misi yose kwa gatanu tuzora dukora icyo bita siporo tunonore imitsi. Murumva ko ari byiza cyane, umugambi uriko urashimwa n'abana bariya novuga yuko basanzwe batwara intwaro zitandukanye. Uno mugambi ntusanzwe. Ino Fondation Umugiraneza novuga ko la fois passée ha dimanche passé aho neza na neza twari mu Ruyigi. Mu Ruyigi igikorwa cyari cyadutwaye kwari gushigikira cyane, kwari kuja gusangira na zimwe mu mpunzi z'abakongomani bene wacu basanzwe bari neza na neza aho mu Ruyigi, aho yatwaye ubukemanyi bwinshi butandukanye, ibyo kurya bitandukanye, sabune n'ibindi byinshi bitandukanye byatanzwe kuri uwo munsi. Bisigura ko ino Fondation Umugiraneza cyane mu Burundi numwe mu bantu novuga ko ari kwashigikira abene gihugu cyane. Je umuntu nkunda iterambere, umuntu nakunda ngo ndiki, nkunda umuntu akora ineza, nkunda umuntu akora ivyiza. Je no akora ivyiza
tuzoba turi kumwe, niwakora bibi tuzoba turi kumwe. Ntigikunda na gato ko njana n'umuntu akora ikibi, ariko iyo ukoze iciza ndabona ati iki ni cyiza. Rero siporo ni ingirakamaro, siporo izotugabaniriza icyo bita ingwara nyinshi mu mibiri yacu. Siporo izodufasha kugabanura icyo bita stress, kubera ko uno munsi umuntu agiye muri siporo ufite stress, uva muri siporo za stress zakuvuyemo kubera ko wakoze siporo. Bizodutuma tugira na circulation disa imeze neza cyane, kubera ko dukora siporo. Iyo umuntu akora siporo niyaryamye avyuka ameze neza cyane. Biri no mu bintu novuga ko biko birantangaza ukuntu mama Burundi ashobora gukora siporo idasanzwe kuriya ntaruhe. Novuga kuri rino joro ryaraye rirangiye neza na neza mu gitondo cya kare niho papa Burundi na mama Burundi batahuka bavuye mu gihugu, nashoboye kuvuga batahuka baza mu gihugu cy'u Burundi mu gatondo, ariko aho nyene mu gatondo aba yatuguyemwo neza na neza muri komine ya Makamba. Igikorwa kiba kiratanguye, cyaba igikorwa cyiza, aho novuga yuko abanyeshure baronkejwe ibikoresho byo gukora siporo, ndavuga imipira yo gukina, imigozi yo gusimba, ndetse bongera barasangira ikinyobwa, kubera ko murabizi ko abanyeshuri yo basohotse na cyane cyane banzwize muri interna, tugeze ahantu bakatuzimana twararyoherwa. Rero icyo cyakozwe, abanyeshuri bazimanywe, amajuice yarahari, amazi meza cyane yarahari, byari byiza cyane. Rero abadirecteur b'amashuri atandukanye bashoboye gushika ngaho muri icyo kibanza, barahabwa ivyo bikoresho bizobafasha mu gukora siporo kugira amaraso yabo abandanya atembera neza mu mibiri yabo canke mu mitsi yabo. Byari ibintu biryoshe kabisa, ndetse aho ubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ciza yanatambye n'umugozi arasimba kumwabigeme basimba umugozi. Byari ibintu biryoshe cyane, haraba honorable benshi twari kumwe, nukuri Imana ibahezagire, cyari igikorwa ciza cyane. Aba honorable bose twari kumwe n'abantu beza cyane, burya hanye utaricarana n'abashefu bamwe bamwe ubuntu umenga sinzi. Icyo maze kubona nuko abarundi turi beza, twese twikomera amashi cyane. So hari ikintu rero namambwira abantu ati burya ushobora guteresharija video, ivyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kwiga ingeso mbi, ivyo ni ibintu bisanzwe, kubera ko uno munsi ngendana n'umuntu umunywa ibintu bitari vyiza, harigenza kwisanga nanje nanyoye ibintu bitari vyiza, canke ningendana n'umuntu akora ibitari vyiza, nubwo no kwirigwa ndabivuga, birashobora kunyafekta nanje ugasanga nabikoze. Ariko nimba hari ikintu batiga mu buzima, urukundo canke gukora icize, ivyo ntibavyiga, ni ibintu umuntu aba yaravukanye, canke biriya bintu ati gusangira n'abandi bantu mugasabikanya ku byo waronse, singeso biga mbi. Oya, nta nubwo ari ingeso mbi wiga, nta nubwo ari ingeso nziza wiga, kubera ko umuntu ashobora kwiga ingeso nziza agashaka kuyiga ku nguvu. Ariko ndakubwira ati gukora ineza ni ikintu kiba kiri mu muntu. Bisigura ko mama Burundi nimba abishikaga gukora ineza, akitaho imfuvyi n'abafakazi, impunzi, akitaho abantu, kunonora imitsi, gukora siporo, n'ibintu bimurimwo. Sinibaza ko hari ibintu yigirisha. Nico gituma n'abandi babwira ati inabi kabisa irashobora kuba ingeso ushobora kwiga ku muntu nawe ukayikora, ariko ineza nibayiga ku muntu. Ineza nibiri mu muntu. Urabona ko ryari sinzi ry'abantu kabisa bavyitabiriye mu buryo budasanzwe. Yageje no kurabona ko bitari byoroshe ko na secrétaire général w'umugambi uri ku butegetsi Reverend Ndikuri, urabona ko nawe siporo kabisa yifadikanije na Mesdames. Byari vyiza cyane, urabona ko byari biryoshe, byari bibereye ijisho, byari vyiza cyane muri rusangi. Ndumva ukuntu nyene bifise inguvu, byongora n'ukuntu no bivuga bivanye nuko nabibonye. Iyo Star TV yari jise kuba résumé, kwari kubabwira résumé uko byari bimeze, cyane kubaha résumé y'ivyabaye byose kuri no munsi. Ariko kandi ngo ntivyahagarikiye ngaho,
igihugu cyose kubera ko bifuza ko igihugu cyose kibamwe abantu bakora siporo, kibamwe abantu bafise amaraso atembera neza, kibamwe abantu imitsi yabo amaraso yabo acamwo neza akagenda neza cyane, bakaba abantu bameze neza cyane. Bigiye kubandanya tuzaho tugiye kubandaniriza kumbure je navuze ati nka Starboy cyangwa Star TV ikamvi Bujumbura nibe ko kabisa nduge ahantu bita muri commune Makamba mu ntara ya Burunga, nanje nkore siporo navuye Bujumbura ndipakiza ndagenda nja gukora siporo, tuba turi kumwe n'abanyamakamba, turi kumwe tumeze neza cyane, byari biryoshe kabisa. Imana ibahezagire. Make sure ko amaze kora subscribe kuri Star TV, make sure ko amaze kuba umunyamuryango nyawe wa Star TV kugira tubandanye gushigikirana, tubandanye guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi cyiza cyane, ndetse n'amakamba novuga ko yateye imbere cyane kubera ko hari amazu meza cyane hasa neza. Burundi bwose reka tubandanye tubwubaka, bube bwa Burundi twifuza, bube bwa Burundi burengeye n'ivyo twifuza ko buronka. Imana ibahezagire cyane, murakoze.